twavuga ko naje naririmba ari ihiganwa yitwa ko ari media yateguye Sanamu Media, ariko amahiganwa hari za Primusic zabaye kuva kera, hari andi mahiganwa ubu ahari atunganywa n'ama media kandi batanga amafaranga menshi, ariko mu nyuma yaciye nk'umwaka imyaka ibiri ukiyumvira byo umuntu yabaye wa mbere mu higanwa byagenze gute, ugasanga nta terambere yigeze agera muri uwo mwuga wo kuririmba. Cyo turatanga ubushimwe, dutanga amafaranga atari tuvuga ko ari nka encouragement gusa cyangwa transport. Iri higanwa ryabayeho kugira ngo habeho aba jeune bafite talent, mugabe izo talent zishoboye kuzamurwa, zishoboye gushigwa hejuru, hanyuma bashoboye nabo nyene kwiteza imbere. Ariko mugabo muri ivyo harabaho kwigishanya. Ni naco gituma twebwe iyo turi muri jury ntabwo umuririmbyi twibanda cyane ku kuririmba kwiwe gusa, ariko turatanga n'impanuro kandi tukamubwira na juste hari ivyo nivyo tugira benshi badakunda kudutahuramwo. Kenshi hari gihe nk'umuntu umuparticipa cyangwa umuntu abaje guhiganwa, kenshi usanga umenga twamukariye, rero benshi bagaca babitahura nabi, ariko ni juste ko ni ya image tuba dushaka gutanga kugira ngo buri mujene wese aza guhiganwa aze kuza yiteguye, azoze yiteguye, kuko muri no edition nta kintu cyo kubabarira kizobamo. Ico ndakibemereye, nta kintu cyo uvuga ngo urumva ngo dufukerere ko umuntu aririmbe nabi hanyuma ngo dohorereko. No kuvuga uririmba nabi tuzobimubwira kandi tuzobimwereka. Abaririmbyi bashasha bagira baze guhiganwa tubaha impanuro nyabaki kugira baze biteguye. Icambere na mbere novuga yuko boza biyemera ama bitegure, kuko ndazi yuko mu Burundi ari tala zivuka kira buri munsi. Baze biteguye, umuntu azoze azi yuko aje guhiganwa, aze kuza muri famille musicale, hama aje kuvyagwa nk'umusani mushasha aza guteza imbere igihugu hamwe n'umuziki w'u Burundi. Burya mu buzima nta mugudakiza, ko mutubona ngaha twese tubayeho kubera umuziki umwe 90%. Benshi ngaha barafise ama responsabilité n'ama studio n'ama famille ko muribuka mu gice ca gatatu abantu benshi abantu bari biteze ko bava bambere, so bavuye abambere. Arabizi hari abimyido bitandukanye, ariko ndikudatahura neza uko amanota agana aratangwa bivanye n'amakriteri bafatirako. Ariko ubu twavuze ati muri edition ikurikira zorabukuno ahantu zo korera ko cyane, twazokonsidera peut-être n'amavote ya public. Ico abantu bavuga ati twe twifuza ko yobo wa mbere bagamuha amanota, tukaraba baronsa amanota menshi kaba kuri kategori indi y'amanota. Plus akora, plus amenyekana, plus aba umustar, plus winjiza, kandi iyo ureze ibikura atakira bikigwari ngo bikirara agaruka kabigushimira. Ndibaza ko urabizi wewe. Rero tugira ko tunatumira nabo bantu b'amakampani kuza gufasha izi mpano zo muri nanje ndaririmba. Tubasaba namwe ko mugira ubatubwirire amajwi yongera kure nawe nimbonesha kure nk'abajournaliste, kabibutsa ko muziki ari rumara muri communauté, muri société, babandanye bafasha amahiganwa bena yagira ngo tunganwe neza. Muri nanje ndaririmba hariho amafaze cyangwa ibice bitatu bya bitungana. Hariho preselection aho abantu barenga nk'ubu dufise amajana 3 bamaze kwiyandikisha, kandi kwiyandikisha ni kurahera isi wo cyo abantu nk'amajana 5. Murakoze cyane kubona mwitabiriye ubutumire twabahaye. Reba twatanze ubutumire hasigaye iminsi 2 cyangwa umunsi umwe imbere yuko dukora iki gikorwa. Turabashimira cyane ko namwitabiriye muri benshi. Hama twaba dusaba n'imbabazi ko natutangwe dutevye, kuko twateguye ko tutangura saa 4 ariko tukaba turi saa 5:20. Hama mbaze ni dondor abandi bose murabazi. Je nitwa Hussein Butoyi, abandongoye Isanamu Media na Isanamu Entertainment isanzwe itunganya ihiganwa nanje ndaririmba. Tugeze mu gice ca 4 muri no mwanya. Hama imbere kumeza turi kumwe n'abasanzwe ari abamambre de jury basanzwe batanga amanota kuba jeune baba basanzwe biyandikishije canke baje kwerekana impano zabo zo kuririmba.
dufise Lina Blanche, dufise Andy Mwag, dufise na Estanish. Hari uri mu nzira agira shike gato hajya Fabilove. Hama uno munsi ikintu catuzindukanye kwari kubamenyesha officiellement ntuzenya gutangura edition igice kigira kane ca nanje ndaririmba. Igice nanje ndaririmba igana twama tugira imisi yose mu kwezi kwindwi mu karuhuko, aho abakiri bato bafise imyaka hagati ya 15 na 35 bama bazi imbere yaba bajeje gutanga amanota kugira ngo bashikirize impano bafise, kugira ngo abantu bashobore kubona impano zabo, bashobore kubafasha kubafata mu mugongo, cyangwa na Islam Entertainment ifise ubwo bushobozi ko yo bafata mu mugongo kugira ngo ibashikane kure bagere ku ndoto zabo zijanye no muziki. Hama nanje ndaririmba yatangwe kuva mu bihumbi 2021. Imvo yatanguriye ko yari yo kugaragaza izo mpano z'abakiri bato, uko muribuka ko ico gihe twari muri ikiza ca corona, aho abantu bari basanzwe bafise amazina, bamaze kubaka amazina yabo mu bintu vyo kuririmba, bo babandanya bagira ukwiyerekana biciye ku marezo sosiyo nka Instagram, Facebook, bagira ama live. Tukaba twarabona ko abakiri bato bo batarubaka ayo mazina byari bigoye ico gihe kugira ngo bagaragaze impano zabo. Hama murazi ko twama tubigenza competition yama iba live kugira ngo abantu basanzwe bari no hanze y'igihugu bakurikirana izo mpano, abafise iyo mitahe ashoboye gufasha aba bajene akabafasha. Rero ubu tugeze gice ca kane, igice novuga ko kigoye gutunganya bivanye n'uburyo bukeya tuba dufise, kuko ndibaza ko mubona no ngaha kuri ntuzenya kuri bandero y'inyuma murabona ko ata logo nimwe ikomeye yo bihari buvuga ko yo barafashe umugongo ico gice ca kane, atari aba basanzwe bicaye ngaha, uko aba bose mubona ngaha bose naba nta bandi bahari. Sigura ko igice kizotugora, ariko nkuko twama tubikorana umutima wo gufasha, turemeje ko tuzobifasha, tuzoshika kwihangiro twihaye ari kugaragaza impano z'abakiri bato, kugira ngo bishobotse hari abantu bashobora kubafata mu mugongo, bafate mu mugongo, bikunze ko twe tubandaye tubafata mu mugongo, tubafate mu mugongo natwe. Hanyuma kwiyandikisha kwa ratanguye, ndibaza mwaribonye ku mbuga zitandukanye, gushika ubu bakaba hari abajene barenga 300 bamaze kwiyandikisha. Nubu baciyandikisha kubera kwiyandikisha kuzohera itariki 11 z'ukwindwi. Hama tukaba dusaba abamenyesha makuru, amamedia ko bo dufata mu mugongo kugira ngo tumenyekanishe iryo higanwa, kandi dufashe n'abantu bazoba bavuyemwo kubamenyekanisha, kwerekana impano bafise, kumbure ntibobura abantu bashobora kufata mu mugongo bakabafasha ama production atandukanye, ari ama audio, ari ama video, bakagera kure nabo, kuko ibwo Burundi bwejo ko twama tuvuga. Mu bisanzwe igice ca mbere cyane ndaririmba mu 2021 cyari gifashe umugongo ku bice 30% gusa. Nibuka ko ico gihe twaronse abantu biyandikije barenga 1000. Kwa cyari igice ca mbere cyane ndaririmba hari abamyabaga myinshi bari bifuza kwerekana impano zabo. Rero buryo twakoresheje bwinshi ni buryo bwavuye mu mifuko yacu, harabaye kwitanga kurenze ko bamwe de jiri bama bitanga bushika ubu, ariko byarakoze biratunganye. Igice kabiri cyane ndaririmba cyo cyari gifashe umugongo a 100%, ucijana kwijana. Bije vraiment twatanze byafashe umugongo na Pasak Burundi, cyo gihe yari kirafasha FIC bije ya Union Européenne, yafasha kuvyerekeye ibintu vy'imico nuzenya culture na art mu Burundi. Ico gice caragenze neza, mbere na finale twayigiriye kuri Arena aho vyabaye live. Ico gihe mbere muri baya 15 barenganye muri finale, baragize ama repetition hamwe n'ama band baririmbye indirimbo zabo me en live. Igice cya gatatu naco musazo twarigeze gusibisha igice kimwe ko muri 2023 nanje naririmba nigeze iba. Kubera iki? Kubera twari twayiteguye, dusaba ama sponsor atandukanye, nitwaronka ko twiteze ko tuzobura, amatwa tumaze kuvyitegura neza, carasivye. Igice cya gatatu cyabaye muri 2024 giherutse, naco nyene mu bisanzwe twamaze kwitegura ati ubu turonse sponsor bizoba, kandi vyarabaye sans sponsor kandi vyagenze neza.
n'igice cya kane twavuze ati nguno baje ikibazo ati none ko mutararonka bizoba n'igice cya gatatu carabaye n'ubu turavyiteze ko bizoba ku nguvu z'abana batandukanye kandi bizogenda neza uko nyene. Ikibazo ca mbere mwabajije kuvyerekeye akarusho gahari kuri gice ca kane bitandukanye n'ibice bindi vyari bihari. Mu bisanzwe marazi ko ari ibintu biba live, hari amakomantere menshi no baba bandika nabashikiriza basaba ico hinyanyugwa ico hinduka ukuntu vyokogwa ayi tuvyirengagiza turafata note tugakurikira na ivyo ibisabwa n'aba baba basanzwe bakurikirana iryo higanwa. Hari ibintu vyinshi vraiment twifuza guhinyanyura me mu buryo bwo gukonsidera aba barenganya haje imbere byo gutanga amanota ko murimbuka mu gice ca gatatu abantu benshi abantu bari biteze ko bava bambere so bavuye abambere arabizi hari abimyido bitandukanye ariko ndi kudatahura neza ukuntu amanota agenda aratangwa bivanye n'amakriteri bafatirako. Ariko ubu twavuze ati muri edition ikurikira zoraba ukuntu aho hantu zohakorera ko cyane tukazokonsidera peut-être n'amavote ya public ico abantu bavuga ati cyo twifuza ko riyo bwa mbere bagamuha amanota tukaraba baronsa amanota menshi kaba kuri kategori indi y'amanota ico kintu kizoshirwa mu ngiro hama n'ibindi nyene bitandukanye bijanye n'ubuhinga ko tuvyoganiza bifuza ko muri finali nanje naririmba bitomera nka finali herutse aho baririmbye ko murabiswa baririmba indirimbo zabo ntibagira playback indirimbo zindi nimbo zabo biyandikira baronka ama beat bakaririmbirako. Rero muri iki gice twifuza guhindura duhani ma beat atandukanye ko ma beat basanzwe bakorerako bakoreye ko muri deuxième édition na troisième édition abo ushaka guhindura turabe ko cyo kwa juta yandi ko murazi ko muziki wo muhinduka muziki wo muri 2022 ubu hari ibindi usanga bigezweho cyangwa kuraba ko twobashira to updating abagagera kuri urwo rugero gubu hama twaba ko tugira na live muri finale bishoboze turonse uburyo kuko navyo bisaba uburyo ego. Hama ikibazo kindi wabajije kisherekeye nuzenya turi kumwe na Keshan Boy bwa metero kumwe na Bantu Boy murazi tuma turi kumwe na Bantu Boy bwa mbere ko murazi ko Big Farious yari umwe mu membre de jury. Okay, cyo tumabona na logo ya Bantu Boy ko nabo nyene ni vanu kwitanga kwa abantu bose bari ngaha. Iyo murazi ko Big Fizzo muri umwanya atari mu Burundi biragoye nashobora ko membre de jury ataba ari kunuzenya mu gihugu rero twaravye ati ninde umuntu umurapere wundi yo kucyara kuri iyo plus yashobora gutanga amanota ashobora kumviriza agatanga amanota ku bantu bagira rap ko ndibaza mwamubona abantu benshi baza kunyanyiririmba harimo aba rappers benshi ifo ko haba umuntu afise ijya nawe nyira asanzwe ariyo nuzenya yiwakora ashobora kugira gutanga amanota afise ubwo bushobozi bw'ubumenyi bwa hip hop. Hama ati benshi abantu bafite ama studio andi mwabazi ko hariho kuza music ni studio ikomeye ngaha ihinyanyura n'indirimbo. Keshan Boy studio rahari umva n'abantu bashobora gufata mugongo nabo nyine bajya abajene bari hagiye ashobora kuvuga ati je ndakwemera indirimbo zibiri umva bisigura ko ntazo mushira mu yindi studio ngaje gukorera afite studio ashaka kumushira hari akaca mukora indirimbo nawe nyende ko ziretema umva niyo preference uvuga dukorana na membre de jury basanzwe bafite nabo nyine ama studio yinyanyura ku buryo nabo nyashobora guteza imbere abo bafite impano kuko nabo nyine mu vyo muntu uzenya muri objectif zabo guteza imbere impano bafise ubwo buryo bwo kuvuga ati kafate mu mugongo umuntu tumuduze gushikane ku rugero urishimishije. Ico kibazo abantu benshi babaje guhiganwa babaza ico kibazo ati bushimwe bwifashe gute kuko bwa mbere abaza guhiganwa baba bari intéressé d'abord nico baronka haezi higanwa nivyo mu bice biheze cyambere cya kabiri bushimwe bwa turaba cyane bushimwe ngo amahera dutanga kuko ushaka umuha mu miliyoni 10 ko ushaka guteza imbere muziki wiwe ugasa muziki miliyoni 10 nta kije kumuteza mva nawe yoja muri studio adafise umuntu amukurikirana adafise umuntu azokurikirana imyaka umva nk'imyaka nk'ibiri canke umwanya muremure kugira ngo agere kure ama conseil coaching n'ibiki wasanga nizo miliyoni umuhaye nazo zimufashije agiye kugura nk'impene akagira umugambi basanga ya talent washaka guteza imbere siko rateza imbere rero ikintu shiri imbere turatanga uburyo amahera ariko si uburyo gutuma umuntu yeca atera imbere muri amafaranga bumuhaye kuko ndibaza ko mubizi amahigano yo kuririmba yatangiye kuva kera sinaje aririmba gusa twavuga ko naje aririmba ari ihiganwa yitwa ko ari media yateguye sana mu media ariko amahiganwa hari za primusika zabaye kuva kera hari andi mahiganwa ahari atunganya n'ama media kandi batanga amafaranga menshi ariko mu nyuma yaciye nk'umwaka imyaka ibiri ukiyumvira byo muri yabaye wa mbere n'ujya higanwa byagenze gute ugasanga nta terambere igeze agera muri uwo mwuga wo kuririmba cyo turatanga ubushimwe dutanga amafaranga atari tuvuga ko ari nka encouragement gusa cyangwa transport abyumva uwa mbere twamatumuha miliyoni 2
wa kabiri tumuha 1,500,000 wa gatatu 1,800,000 ariko twe dushira imbere cyane kuri ayo mafaranga dushira imbere ko kuri iyo avantage aba yaronse yo kugaragaza izo mpano ziwe kuko abantu benshi barakunda kubaza ati mbe turonka contact za naka twabonye zikuririmba yo tumufate mu mugongo cyo nico dushira imbere cyane gusumba ubwo ayo mafaranga tubaha y'ubushimwe musa turabikora nk'umuntu yabaye wa mbere muri Nigeria aririmba igice ca kabiri muri 2022 nujya muhungu Jukyu mushiko baracyasohora indirimbo kandi urugero wageze ko sigo yarari kico gihe ataraja muri Nigeria aririmba kandi si we wenyene hariho Isanamu Gang ni bamwe mu bantu baciye muri izo edition cyane muri edition ya kabiri babandanije bafite urunani hamwe hamakaba bafashwa na Isanamu Entertainment turagereza tukabafasha bakurikirana mbere n'abantu bataba batsinze ko ikibazo baje ni ku bantu baba baratsinze n'abantu batigeze batsinda bahereye mu gice cya mbere cyo gukurakuranamwo benshi turabakurikirana baradukontakta hari bishoboye kubafasha hari nka equipment kugira bakore video hari uburyo butandukanye turabafasha na promotion kora amazi ku Isanamu ari media turabane tubikora leo misi heze hari twa Thomas yari mu gice giherutse ca gatatu we ntiyabaye n'uwa mbere ariko ariko gusohora indirimbo turamuinvita turamufasha mu buryo butandukanye kugira ngo turabe ko iyo mpano yo kushobora gutera imbere sho gukura deja nyene muri ngaho mu kibanza ama kuba boje ku mafishe cyane ikintu kumwe nyene yavuga kuri afishe ja ku ikintu cya hatire w'igikorwa muterera sima kanga uburyo cyane kine umuntu aterera guca afise ama kandi ari gihe ushobora gusanga umuntu propoza n'ugufasha ntibimugwe neza abenshi mu Burundi mu gukwirukana no gukubita arashobora ko atabikeneye atarenze kuvuga byinshi amaso bivuga ko birebire iyo uvuze nkaho kantu naganje kukintu cyaje kivuze ngo yatwaye award nta kiganiro ntaki ahubwo n'amamenje nayo zena cyangwa kumenya ingene abaye nayo baririmbye kubera ko si tugumbano shasha hari ukuntu hariho ignorance yaza yuko atari Jukiko yari mushasha deja muri game ahubwo yategeza kwakirwa bamenyesha makuru bakamubaza kubijanye n'ukuntu award yari yakiriye kandi nyakore tumengo yarakiri mu kibanza rero mu nyuma sinzi ko niba uranyumva ahubwo cyakoze abonyene tugashira gushimiyemo Jiki niga yatwaye award nibyo bisanse yuko Isanamu Media ikurikirana mu artiste yatwaye award ya Isanamu Media barumbarije kubazo ngo ahubwo babaye kugira bamenya baza ahubwo uwamuhaye iyo award abaye kugira bamenya nada babanye neza uko izi communication wowe ngese yagarutse ni kuri bashe ngese yagarutse ni ya bashe kandi kuri bashe navuna gisiguye kare ko umuntu gusponsoriza ntabwo ari ngo amafaranga cyangwa ibiboneka urashobora gusponsoriza sero nuko avyumva rero nibaza yuko anya ari kiyago kandi kuba yaraba yagije kuzaho muzana muri conference nibaza yuko nico kiyago cyo kujya kuri bashe byari byoroshe cyane rero twokirandira ko gusa numva umengo nko kwico kibazo cyuko umuririmbyi atwaye award akaba ari we carondera media atazi niyo azironderera kubera ko twebwe twakoresheje umwanya bivaye n'abari mu kibanza mu mwanya nyine rero rero yuko ubu duhari muri conference kugira ngo akosorwa amakosa yaba yarakozwe mu minsi iheze canke tuntu n'utundi murabona ntawe yaraderera ariko cette fois ni umengo twobishiramo ingufu cyane bikazogenda kurusha uko byagenze mbere byari bimwe mu byo twobasaba nka media kuko murabona mwarinze mushika ngaha niko muje gushikira izo mpano turabye ko amamedia ngashika nka bembe ariko gatsisanga na misumare cy'ikibije yashikira mu bazi kiri byaje aho izi media zirinda zirina ziri kwitaho kugira zite mu nyemari yatwaye abandi yasa kunagaza cy'ikibije yaje yaberewe hageze mu mpamvu ya kamera yoshabadesi uvuze ijambo barakumvise iryo jambo ni sawa icyambere na mbere kwanza nshimira Isanamu Media kubona ko ikora igikorwa gikomeye nk'iki icya kabiri nshimire abajiri bagenzanje kuko si igikorwa cyoroshe icya gatatu ndakwishure
nk'uko abajije abaririmbyi bashasha bagira baze guhiganwa tubaha impanuro nyabaki kugira baze biteguye. Icyambere na mbere novuga yuko boza biyemera hama bitegure, kuko ndazi yuko mu Burundi ari tala zivuka kira buri munsi. Baze biteguye, umuntu azoze azi yuko aje guhiganwa, aze kuza muri famille musicale, hama aje kuvyagwa nk'umusani mushasha aza guteza imbere igihugu hamwe n'umuziki w'u Burundi. Murakoze cyane. Ndabaramukije. Nibaza yuko ahanini ikintu no kunganira ko ntarigwa ndaca à gauche à droite, no kuvuga yuko iri higanwa ryabayeho kugira ngo habeho aba jeune bafite talent, mugabe izo talent zishoboye kuzamurwa, zishoboye gushigwa hejuru, hanyuma bashoboye nabo nyene kwiteza imbere. Ariko mugabo muri ivyo harabaho kwigishanya. Ni naco gituma twebwe iyo turi muri jury ntabwo umuririmbyi twibanda cyane ku kuririmba kwiwe gusa, ariko turatanga n'impanuro kandi tukamubwira na juste hari ivyo n'ivyo tugira benshi badakunda kudutahuramwo. Kenshi hari gihe nk'umuntu umuparticipa cyangwa umuntu abaje guhiganwa, kenshi usanga umenga twamukariye, rero benshi bagaca babitahura nabi. Ariko ni juste ko ni ya image tuba dushaka gutanga kugira ngo buri mujene wese aza guhiganwa aze kuza yiteguye, aze kuza ari prêt, aze kuza ari sûr n'ivyo atuzaniye ngaho imbere. Ni nayo mpamvu ngiye kuri ico kintu bakora avuga ati tuba dushaka yuko umujene wese azoza yiteguye, cyangwa uwari wese azoza guparticipa azoza yiteguye. Ni muri iyo ntumbero rero twebwe tugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo hambavu yo kuririmba ariko n'ibindi vyose, icyambere na mbere aba yifitiye confidence muri we. Ikigira kabiri aba ari umuntu novuga yuko ashobora kumva n'impanuro dushobora kumuha. Ariko jewe icyo nohagarara ko cyane nuko umuntu wese aza ngaha muri Isanamu media cyangwa kuza guhiganwa muri iki kintu cya nanje ndaririmba, nuko yoza yiteguye, azoze yiteguye, kuko muri no edition nta kintu cyo kubabarira kizobamo. Ico ndakibemereye. Nta kintu cyo vuga ngo urumva ngo dufukerere ko umuntu aririmbe nabi hanyuma ngo dohorereko. No kuvuga uririmba nabi tuzobimubwira kandi tuzobimwereka, ariko kandi n'uririmba neza tuzokwaprecia, ariko kandi tuzobikora mu bwitonzi ndetse n'ubuntu, kugira ngo umuntu naho basitwo mukarira mbwa kameme ntaze kubona kumenga turi bikoko. So nico no kunganira cyonyene, ariko ibisigaye byo no gushimira Isanamu Media bashoye kwiyumvira kino kintu, kubera ko urazi ni benshi bafite amafaranga no kusumba bano bantu, ariko mugada ashobora kwiyumvira ico kintu cyo kuvuga ati bateze imbere impano. Burya mu buzima nta mwuga udakiza. Ko mutubona ngaha twese tubayeho kubera umuziki, umwe a 90%. Benshi ngaha barafise ama responsabilité n'ama studio n'ama famille. Donc ikintu novuga no felicita kwandi cyambere ni Isanamu Media kubona yadushize hamwe natwe tukazana izo nguvu. Par exemple kuri kote yiwanje nka kuza music mbandi ngaha kubera ndabe umuntu ushobora gufasha, kandi benshi turabafasha bivanye niyo talent tuba tubonye kuri uyo muntu. N'abandi nuko nyene baba bafise amazu akora umuziki, simpaka nko studio gusa, n'abamwe batanga uburyo Mama Lao Sikiliza. Donc baba bari ngaha kugira bafashe ako kantu gato baba bafise. Donc kuri je novuga ko music na kazi kandi gakomeye, kandi karimwo novuga n'amafaranga. Mwe benshi nga murabizi ko mbone kubera ibintu bitaraba neza cyane, but we still keep going. Maybe ejo nizoba bimeze neza, mugabo ikintu kimwe novuga subira inyuma gato ku bantu baronga ayo mapri, ni ntabwo ari prix nini cyane, no ivuga ko ni support.
ya isanamu iba yatanze kuri icyo kintu kubera abandi bantu babone izo mpano niba bafite amafaranga bashyiramo bafashe abo bajene pour dire que twe ngahe nke turi abaririmbyi ari ahantu udashobora gushikana umuntu atari kumufasha kuri audio maybe video turabikora conseil education justement n'impanuro zimwe mugabo ni ikintu gikuru kizihiganwa ni kubera abantu bafise imitayi babone izo mpano z'abajene bagishirimwe amafaranga mugabo still gushika ubu novuga niyo komba turimo yo kwerekana izo kampani abo bantu bafite amafaranga ko umuziki nawo nakazi mu zindi kazi dufise ngaha mu Burundi kubera je pense que on ne peut pas vivre sans musique twese turabizi il y a pas de médias sans musique il y a pas de propagande sans musique nta kintu na kimwe ibe muri eglise donc from the scratch umuziki ukenewe mu bintu byose so kuri jewe novuga ko ikintu fundika na mu gudakiza no mu gisirikare hari amabandi tubona amabandi abavuza amatrompete donc kuri jewe novuga ko abantu bo bafise ako kantu gato babagwiza tunga bokazana tukagashyira hamwe tugafasha aba baririmbyi nawe twaba dufite ama studio mugabo tukoshobora kumufasha indirimbo zibiri album mugabo burya kugira ufashe umuntu album ukamushira muri highlights bisaba uburyo na amafaranga menshi kandi ari ahantu natwe dushika tukavuga reka nituze kuboneka nk'aba escrow muri ibi bintu n'aba bapeti reka dusabe izindi nguvu ku ruhande donc kuri jewe novuga ko oui la musique peut faire vivre ndakunganira turaheza umuntu wese yoza no mutaye kumuririmbereza ko ari uruhombo rurimo na ruhombo rurimo plus umuntu w'investisa plus akura plus akakwinjiriza niho ubutunzi bw'umunyamuziki buhagaze plus akora plus amenyekana plus aba umustar plus winjiza kandi iyo ureze ibikura atakira bikigwari ngo bikirara agaruka kabigushimira ndibaza ko urabizi wewe rero tugira ko tunatumira nabo bantu b'amakampani kuza gufasha izi mpano zo muri nanje ndaririmba tubasaba namwe ko mugira mubatubwirire amajwi yongera kure nawe nimbonesha kure nk'abajournaliste kabibutsa ko muziki ari rumara muri communauté muri société babandanye bafasha amahiganwa bene yagira ngo tunganwe neza ngo final kenshi ikunda kubera ngaha kuri institut atakintu cyangwa muri arena atakintu gihindutse tuje kurera ngaha kuri institut français donc ndibaza ibindi byose bazobibona kuri ama publications za Isana Media ahantu n'amatariki bientôt on va publier oui calendrier mu misi izosohoka yerekana ariko muri naje naririmba ariho amafaze cyangwa ibice bitatu bya bitungana hariho preselection aho abantu barenga nk'ubu dufise amajana 3 bamaze kwiyandikisha kandi kwiyandikisha ni kurahera bisigo cyo kuronka abantu nk'amajana 5 rero ukuremo baje amajana 5 abafise iyo mpano gira baje muri demi final nakazi karekara bakora nk'imisi nk'ibi bako barakurakuramwo gira baraba bafise iyo mpano bacaje muri demi final bacaje rero muri final mu gice cyanyuma cy'amakibera swat ngaje kuri arena ivyo bice bibiri vya mbere biba live biba ikibiriraho kuri Isanamu Media page ya Facebook muri cyo gihe tubikorera muri salle muri studio ya Isanamu Media si hanini ngo twotumira abantu bakaza kurorera ariko tubatumira ko barorera ku matelefone yabo aho bari hose ku isi n'abari hanze niko ye ntumbero kugira ngo n'abantu banyemitaye baba hanze mu bindi bihugu bashobora kubona ibiko biraba nizo mpano bashobora kuzibona zigaragare neza.